icambere na mbere n'umuhungu aba yubashe. Umuhungu akunda umuryango wanje. Nako kana mvunja maupere. Unamvunja maupere. Ndio, anafanya naambia asante sana my wife wangu. Okay. Hiyo ni okay. VYUKAA TV. Ni VYUKAA TV mu kiganiro VYUKAA tuyage tongeye kugaruka ku izina ryanje ni Matériels MFB. Kaba ndabafitiye bishasha uno munsi umutumire wacu ari cool sana. Sinzi uko no bibabwira gusa bandanya udukurikirana uraza kuvyibonera. Kaze mushitsi tubwire uramutse abakunzi ba VYUKAA TV muri rusange kaze. Murakoze. Nitwa Nicole Joyce Uwimana. Nkaba mu Gatunguru quartier Berge. Mu Gatunguru quartier Berge. Urumva guys ako kantu agashizemo gira twumve yuko atari ry'Agatunguru twiyumvira iryatuma turabona abantu bazi urumva yatwawe kujya kurumva ashize ko Berge. Okay. Turasubiye guheza kaze mu kiganiro VYUKAA tuyage. Gusa nibaze komeze neza. Sasa none iryo zina ryawe kumengo ni ry'abasilamu urumukizwa canke urumukimwa hagati y'ivyo? Je ndi Umukatolika. Abavyeyi bawe kwiri baragize akantu barize urumvana abavyeyi si bose bagira bita amazina yabo ko amazina nyene ariko si gusa nibaze yuko ari jewe n'abandi wa mbere ndabikubwiye ko iryo zina ryawe ari ryiza ari ryiza. Siwe wa mbere ni benshi bama babimbwiye. Basi ndakubaze ufise basi nambahe n'ubuhe bwoko bw'abahungu canke nihe karite y'abahungu ukunda we mu buzima bwawe? Je mu runani abahungu je nshobora kuba nkunda. Yego. Icambere na mbere n'umuhungu aba yubashe. Afise ari nyene afise respect nyene. Yego. Umuhungu akunda umuryango wanje. Yego. Donc sorry ntabaciye umuhungu akunda umuryango wanje. Habaye iki presentation baba bamaze kugira iki kuja present gusa bandanya. Okay. Umuhungu anyubaha. Yego. Naho toja imbere y'abantu akanyereka juste ushaka umuhungu nyene mugiye ahantu mugize sortie avuga ati agupresenta mu bagenzi akavuga ati uyu ni ololu femi wanje siko hama ndibaza ivyo abandi bakunze kuvuga yuko bakunda abahungu bari bogar urumva bari bogar nene bari presentable eske canke wewe ukunda babandi tuvuga bafise taille ziri française? Apare yiwanje si nkunda umuhungu kubera ari bogare, si nkunda umuhungu ko ari mwiza. Yego juste ushima umutima. Yego. Gusa bon ni vyiza kuri wewe gusa bikunze kuboneka kuri bamwe bake gusa si benshi. Abakobwa benshi muri kino gihe bakunda tubimenya bakunda amafaranga. Ndabizi bakunda amafaranga. Rero cyo uvuga ngo ukunda kubaha mu muryango agagukundira umuryango agagukunda ubaye wa mbere kwenda byumvise ko none ni gihe kintu ukunze ni basi nirihe jambo ukunze kuba uri kumwe n'umukunzi wawe ukunze kumubwira? Ijambo rimwe gusa sindagusavye abiri gusa niba bishaka urambwira abica nka tatu genda gusavye rimwe gusa. Ijambo nkunda kumubwira? Yego. Nawe nyene jama rimuryohera akavuga ati vraiment arankurira akantu today. Mbona ni fenzi ya kamenge. Kuri je urangira ibintu vyinshi kandi urambwira amajambo menshi. Navuga ati nakubwiye wewe ikintu hamura mukorera nawe nyene she bakavuga ati vraiment she no musarangyoheje. Ego. Juste basi uwo munsi nyagataha umurigize kumuremeye nyene umunsi akavuga ati thanks shushu.
ama ikintu ca mbere je nkunda kumubwira avuye ku kazi. Ukunda kumubwira canke kumukorera biri different? Yego. Kumukorera no kumubwira. Ikintu ca mbere je nkunda kumukorera. Nako kana mvunja maupere. Unamvunja maupere. Ndio, anafanya ananiambia asante sana my wife wangu. Okay. Iyo ni okay yao amora uraheze umukunzi wa gatavuga ati vraiment. Okay. Merci cyane kandi karibu kuri VYUKAA TV mu kiganiro Vyuka Tuyage. Yari Matériels MFB uno munsi twari twabanye namwe. Ciao naho butaha. VYUKAA TV.